ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu makuru twabateguriye kuri uno munsi. Amakuru duhera ku ngingo nkuru zikurikira. Abajejwe umutekano bakigira ikibaba abafatanywe ibiyayuramutwe ngo bagiye gushengezwa, bivugwa na Jimmy Hatungimana arongoye igisagara ca Bujumbura. Muraza kuvyumva mu ntango y'ano makuru. Nabo abakarani bakorera umwuga wabo ngaha muri Asiatique bamenyesha ko uyo mwuga ubatunze ukabatungira n'imiryango, naho ngo batagira ibikoresho byo kwikingira bituma amagara yabo ahasinzikarira. Muraza kuvyumva murano makuru. Nawe umuririmbyi Mugani Desire benshi bazi ku izina rya Big Fizzo amenyesha yuko abarundi bari mu makungu bakunda indirimbo ndundi, abivuga inyuma y'iminsi yaramaze ari mu biteramo umugabane wa Buraya. Aya n'ayandi mu kanya nido ryayo. Ndasubiye kubaha ikaze. Nari ntegereje kubabwira mu ntangamarara ngo abajejwe umutekano bakingira ikibaba ababa bafatanywe ibiyayuramutwe bagiye kuza barashengezwa. Bikaba byashikirijwe na Jimmy Hatungimana, umukuru w'igisagara ca Bujumbura, hari mu nama yakoranije abatware bo hasi muri komine Mukaza. Inkuru ya Arlette Mugisha. Nk'uko byashikirijwe n'abarongoye quartier hamwe n'abanyumba 10 bo muri komine Mukaza hano mu gisagara ca Bujumbura, ko muri iyo komine haribonekeza ibiyayuramutwe byinshi. Kubwa Goderive Ndayisenga arongoye ishure yo muri iyo komine ya Mukaza ati sagaseseshwa rumuri no mu mashure abana turera harimwo bamwe babifata. Hirya no hino ndabona abana bakuze n'byukuri ibyo biyayuramutwe birahari, abana bakuze barabyoshanya, ugasanga bariko mu kagwi barabihanahana, ugasanga mbere bigwanye bigwira kubera babigira mu minsi. Abo barongoye bakaba bashikirije ikibazo nyamukuru bakunda guhura c'abapolisi bakingira ikibaba abafatanwa ivyo biyayuramutwe ntibabahane. Umuntu ushobora gutwara ukamwereka umushefu w'ipolisi akubwira ngo no guhuza gute ngo yatware umuntu utamenya amagure ngo yatware, bagafotora amagure bakayafotora ukamenya umuntu wagiye kumuhana ubwataturashu isoko. Kuri ico kibazo umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana yashishuye avuga ko bagiye gukurikirana abo bapolisi babikora bashengezwe, baranaronswa n'inimero yo guhamagara ko ku buntu 113 kugira ngo babashengeze. Polisi nabo nyene birera barakorana n'abadanazo, barakorana nabo banywanduzi. Umushikiranganji wanje muri raporo yakishije kuwa ubuyobozi bukuru bw'ipolisi, iyo raporo yamushikira kandi ntabwo polisi amusezera. Iyo nama yahuje abarongoye abandi n'abajejwe ubutungane muri komine Mukaza mu ntumbero yo gutuza ibiyayuramutwe ikaba yarabaye muri Ntahangwa, ikazoba no muri komine Muha. Bitabiriye ihayanishwa gurisha ririkobera kuri Hotel Source Diniri ngaha mu gisagara, cyane cyane abariko baradandaza ibijanye n'ibirimwa bavuga yuko akarusho bakabona. Mugabo rero bagahamagarira abarundi gukunda ivyabo kuko abarundi ngo barakunda ibiva mu mahanga. Desire Sindihebu. Claude Nijimbere, umuhinga mu vy'ingaburo akaba n'umuyobozi w'ikigo SIPADEB, Centre d'incubation pour la promotion des aliments diététiques bio, amenyesha ko iryo hanishwa gurisha rituma bashira habona ivyo bahingura kandi ngo akarusho kariho. Bwa mbere no kumenyekanisha ibikorwa dusanzwe dufise bikaboneka, tukavyereka leta ikabibona kugira ngo muri politike yayo canke mu ndinganizo zayo z'ibikorwa ishobore kubona hifatira mu guteza imbere igihugu. Kabiri nuko abene gihugu abakeneye abaguzi babona ivyo bari bakeneye, bakwibaza ko bitabaho mu gihugu babibone hafi, hanyuma bamenye naho bashobora kubisanga, kubirondera bakabisanga vyoroshe. Uwo arongoye iryo shirahamwe avuga ko naho bakora agahaze kakihari n'inyuma y'ivyo bikorwa. Umayanisha agera kuri 5 maze kubamwo nsanga umenga
ntituriko dushika neza ku nzozi nk'uko twabyifuza, kuko ubwa mbere ubuhinga dufise bamaze gutera imbere kure cyane bugahakaza abantu benshi. Iyo leta iza gukorera no gufatira ku bumenyi twagiye turerekana kuva dutangura kuja mu mahanisha atangura ngaha mu Burundi, ariko ico ntikiraba. Hama kandi ikindi, abaguzi nivyo baratubona kandi bagakunda ivyo duhingura tukiri kumwe nabo ngaha, ariko kubera ko abarundi bataramenyera kugura bari aho bicaye bamenyereye kugura ibintu aho babibona hafi, ariko tuvanye hano kuturondera kugira ngo agure ku byo yarakeneye menga ku communication ihagarara. Umwe mu bakenyezi twasanze aho kuri Source du Nil ariko aradandaza, asaba abarundi n'abarundikazi guhurumbira ibikorerwa hano mu Burundi kuko bizimbutse. Abakarani bakorera umwuga wabo ngaha muri quartier asiatique baremeza yuko uwo mwuga ubatunze ukongera ukabatungira n'imiryango. Mugabo naho biruko uyo mwuga ngo urabatera ingwara kuko bakora akazi karuhisha. Ikindi naco gituma bagira ubwoba ku magara yabo nuko atabikoresho byo kwikingira bita cache poussière bafise mu gihe baterura amasima, amashwagara n'ibindi. Arlette Mugisha. Nkuko bamwe twavuganye basanzwe bakora umurimo wo gupakira, gupakurura no gukata ivyuma bimwe bimwe bakoresha mu kubaka amazu hano muri quartier asiatique, ngo uwo murimo bafitiye akamaro kanini naho abantu bawukengera. Agahembo byaza dukorera ku munsi dufaranga dukoreye tuturonka ku munsi kabira dufitiye akamaro kubera umuryango wacu by'ukuri urabayeho, turashira kubeshaho umuryango kubera akazi dukora. Mu bisanzwe n'abantu b'ababosi baratwemera guko cyane nta busuma twe turimwo. Naho ako kazi kabatungiye imiryango yabo ngo amagara yabo arasinzikarira. Ikintu na kimwe twikingiza, nta n'ikintu na kimwe dushira ku munwa, isima tuyikorera uko nyene. Ubuzima azi n'isima ndaza ntibihura, no kubura uko tugiranye. Akazi kaje tuza kunywa inzoga, ukoza akazi gakuruhisha utayinyoyerega ntiwara rusinziriye. Abo biyungunganya bagasaba leta kugira ico ibafasha nabo baronka uburyo bwo kwivuza ko bubayabaye, bagahamagarira n'abantu kutarera amaboko canke ngo basuzugure ako kazi. Barigeze kuduha amabaje mu makomine, ariko ndiaza yuko twe nta kamaro tubona byatugiriye, twasaba yuko wogira bakadukurikirana natwe tukaronka ukuntu twosora tuza turivuza. Bisanzwe jecho no bahanura bokoresha ingufu umwanya bakizifise kuko mu bokoresheje ubusuma ndiyaza yuko bigira ingaruka mbi. Uwo mwuga naho usaba ingufu nyinshi, ngo hari abakora imyaka irenga 200. Abarundi baba mu mahanga bita abadiaspora bariko barategura umunsi udasanzwe bazohimbaza kwigenekezo rya 27 za kuno kwezi. Muri uwo munsi mukuru intumbero ngo ahanini ni zibiri. Ubwa mbere na mbere ngo nukunezerwa bari hamwe, ubwa kabiri naho ngo nukuvugana n'abarundi baba mu Burundi ingene bofashanya nabo ba diaspora mu gihe baba barungitse amahera yabo kugira ngo harangurwe imigambi itandukanye. Fabrice Manirakiza numwe muri abo ba diaspora bariko bategura urwo rubanza azari ngaha mu Burundi. Kuri uwo munsi hazokorwa ibikorwa bitandukanye cyane, novuga ati bizoba biri mu migwi ibiri. Umugwi wa mbere uzoba ari uwo kwiryohera no kubona ivyiza by'u Burundi no kubona ko Burundi mu Burundi wishira ukizana. Icya kabiri naco kizoba ari cyo kuganira mu migambi y'iterambere cyane cyane ku barundi baba diaspora bariko bararangurira ngaha, abamaze kurangura imigambi yabo igakunda, amashira hamwe yipfuza gukorana n'aba diaspora cyane cyane nk'amabanke, kuko aba diaspora bararungika amafaranga yabo avuye hanze menshi cyane bikabagora kuronka inzira bayacisha. Murumva n'akaryo kama kompanye ngaha mwamwe ashobora kwenteresa abarundi baba diaspora kugira barangura imigambi yabo, n'abandi baba bafite imigambi bakenewe gushigikirwa, kuko sinoreka kuvuga ko abarundi baba mu makungu canke bakorera mu makungu turafise ishaka ryinshi cyane ryo guteza imbere igihugu cacu, ariko bivanye n'ukuntu twagiye byagiye biragorana kugira turonka bizegwa n'akahise ku
Burundi ugasanga ikizere kiguma kiza kiramanuka ariko ubu dusa nk'abageze mu Burundi bushasha kuko na leta mvyeyi leta nkozu biratwitayeho cyane nk'aba diaspora ubu rero n'umwanya novuga tukwiye kuko na highlight y'umunsi mukuru is celebrating the return of Burundi diaspora novuga ati sinobyita ati guhunguka ariko ni igaruka ry'aba diaspora mu Burundi. Abanyamahanga cyo kimwe n'abarundi baba mu mahanga ngo barakunda cyane indirimbo z'ikirundi. Ivyo bivugwa na Mugani Desire benshi bazi ku izina rya Big Fizzo canke Big Farious, akaba bivuze inyuma y'urugendo yaramaze minsi arimwo mu makungu akora ibiteramo, akaba yabishikirije mu iganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru mu gutegura teramo kijanye na independence y'u Burundi. Ange Sherisa Nzeyimana, umuririmbyi w'umurundi Mugani Desire batazira Big Fizzo yatahutse avuye mu biteramo bitandukanye yakoreye ku migabane ya Buraya, arashima ukuntu abanyaburaya bakunda umuziki w'u Burundi gusumvya abarundi. Ariko kuvugisha ukuri umuziki ni ngaha tutahuha agaciro, ni twebwe abarundi tudaha agaciro umuziki w'iwacu. Ariko iyo ukuja hanze bariza kugiye gukora ibiteramo, hari abantu uri kuraririmba bakarira bagakorora umusozi, haba hari impamvu. Mugabo twebwe ngaha nuko nyene iyo ubona umuntu ariko ararengana ubajya uriya ndamubona imisi yose uriya ntaca amaze iki. Hari abandi ashobora kuguha ukuboko mukaramukanya uwo munsi ntarare yose. Icyo novuga gusa nuko two kwiha agaciro ava yuko baza kuduha agaciro ifo ko twiha agaciro. Nimba ngenda gukora ayo ma concert zo hantu nuko bazi yuko umuziki ndundi bawumviriza hariya peu importe nawo bawucishamo gatoya. Hari n'abazungu baza naho batumva ururimi, umuziki urabakubita nyene bakumva rythme, bakumva le chant yiki melody. Akavuga ko abanyamahanga bakeneye abandi baririmbyi b'abarundi kuko bakunda indirimbo ndundi nawe atoryoherwa aguma agenda wenyene. Je sinoshima yuko no ari jewe no guma njayo gusa, je noshima yuko mbona n'abandi bajayo, byo nshimisha cyane kuko amashurwe aruma kabisa yandi. Je ndiko ndaca mu zabukuru peut-être ubwo hari igenzo zo kwiza imyaka yiwanje mvuga ni reka ndabihebe ngume muri entertainment mugabo ndabe ukuntu sunundura n'abandi. Mugabo jewe n'ukuri byo nshimisha cyane kubona n'abandi bambuka imbi. Hari abapatije ati be Fizzo ubona twozanana nkuko wavuze, hari benshi batinya yuko bahava bagumayo, mugabo barambaza amazina nasho kuvuga nk'abartiste batatu. Ivyo akaba yabivugiye mu kiganiro yahamenyesha makuru ku bijanye n'igiteramo Festival Independence Burundi yo gukangurira ugwaruka kuvuza ibicurarangisho mu mudiho ndundi. Ange Negrita Irakoze. Igiteramo catunganijwe n'ikigo Marhaba Music Expo cyatunganijwe mu ntumbero yo kwigisha ugwaruka gukoresha ivyuma nk'ibitari n'ibindi mu mudiho ndundi nk'uko bivugwa na Sindakira Leonidas, umwe mu batunganije ico giteramo, akanavuga ko hari n'ico bizokungura. Iyi ni institut niyo kwigisha generation y'uno munsi kugira ngo imenye kuvuza gitari no kuririmba. Kuvuga bizofasha mu ndirimbo z'ikirundi kuko urabona ko indirimbo z'uno munsi zigenda n'intuze note des accords. Umwe mu bahawe izo nyigisho avuga ko zamugiriye akamaro. Birafise akamaro gose kandi gose. D'abord la musique ni kicambere cyaruhura mu bwenge, uri presse urumva ko uruhutse, hanyuma kacivuza ibintu by'akaranga kiwawe tellement biraryoshe cyane. Kiramaze kimanira cyambere, j'ai joué dans un anniversaire, hanyuma ndatanu to akantu gatoya naho katabaye kanini, mugabo urumva ko ari ikintu ni intango deja, intango nziza. Hanyuma nzokwizerwa n'abaririmbyi kanaka yabonye ko mvuza neza ndamuvugirize mu ndirimbo yiwe, aho ça va donner encore quelque chose. Bien ndashobora kugira akantu kameze neza ko byabanyigishije nka gaposta, aho harashobora kuba quelque chose kiza kuri jewe cy'akamaro. Ikigo Marhaba kikaba kimaze kwigisha abarenga 50. Ico giteramo kikaba kigira gatatu, kikaba kiba rimwe mu kwezi. Hano tugarukije amakuru twari twabateguriye. Ndabashimire mwebwe mwariko murayakurikirana, shimire bagenzanje bayatorokanije kugeza aho ndayabashikiriza, shimire abari mu buhinga bw'ivyuma
Jean Claude Nduwimana na Gilles Boris Ingabire batumye amajwi n'amasanamu bibashikira atankomanzi. Ange Negrita Irakoze niwe yarayahagarikiye, nkaba ndamushimiye bimwe by'imva mutima. Remo Prosper niyo nkuru ndabifurize kugira ibihe vyiza mu banye no mu vyanyu, naho utaha murakoze.